bakunzi ba Burundi Breast Ministry turabaramukije cyane. Shalom shalom aho muri mwese. Uyu munsi BBF TV iramutse igendera muri zone ya Mivo aho hari bene data bari mu buzima bugoye cyane kugira uronke ico gufungura. Usanga bigoye iyo umuntu agwaye, usanga bigoye kwivuza, babaye mu buzima by'ukuri bwo gusengera cyane. Ubu ikidutangaje kandi twari mu nzira turiko turagenda tubonye bashiki babo canke uruvyaro rwabo rusanzwe ruba hehe sindahazi. Reka batubwira amazina yabo bace batubwira naho bava. Deni twamawe n'Imana niye nkaba naje nuruka umutumbandikanya megiga narinje kuramuca ngaho umuntu aho mu mirango yaragwaye mugabo twasanze yagize ikibazo carahwera twari tugiye ku matsiko yiwe murako. Uvuze ngo witwa Mpawe n'Imana niye. Witwa Mpawe n'Imana niye. Ari umuntu yapfuye hanyuma mugiye kumuraba haciye kingana gute uwo muntu apfuye yari yagwaye kuva ryari? Hari haciye igihe kinini mugabo yapfuye no musi. Wibaza yoba yishwe n'ibiki? Ugirageje kuyumvira yoba yishwe na malaria, yoba yishwe n'ingwara iyi? Yishwe n'ingwara asima. Yishwe na hasima. Yoba yari yaragerageje kwivuza canke hari umuntu yoba yari yamushitse ko kubuzima usanga keshi bugoye bwanyu? Oya, nta numwe yari yaramushitseko. Nta numwe yamushitseko. Ubwo rero uyu mwanya ugiye kumuraba mbega ko mbonye umengo ugiye wikoreye ubuzima bimeze gute? Mbona umengo agakapu karuzuye n'umutima w'urukundo cyane kandi n'ijambo ry'Imana yavuga ko Yesu yavuze ngo nari ngwaye ntimwaza kundaba, nari mu ibohero ntimwaza kundaba. Rero ibi bigaragaza umutima w'urukundo. Mbega wowe umushiriye uduki canke abo bantu babuze ubashiriye uduki? Ndabashiriye ibiharage. Neza cyane. Mbega aho kubashira ibiharage usanzwe ufise nk'amatoni y'ibiharage ndibaza? Hemwe ndayafise. Urayafise burya by'ukuri utabesha? Fise bikeye. Ufise bikeye neza cyane. Urakoze cyane. Hambavu yawe ndabona mugenzi wawe. Jeni twa Miburo Hosiane. Miburo Hosiane uba he? Mba muri Kanyamigika. Mbese ahantu muri zone ya Mivo nubugira kangaho washika? Je n'ubwa mbere nari ngiye kuraba kubera uwo yapfuye ni nyina w'umugenzi wanje. Ni nyina w'umugenzi wawe. Uciye uvuga ati reka mperekeze ubundi nje kumuraba. Yego. Imana iguhezagire cyane. Murakoze aho hantu turashikayo. Mwana yangu witwa wiki? Witwa Benita mbega uriga? Beni ufise imyaka ingahe? Beni burya n'ubeje ufise imyaka ibiri n'igice ko mbonye
twariko turababwira ko turiko turaja muri zone ya Mivo duhuye n'abantu bari bikoreye udukapo baza kuraba uwo ikibano. Hanyuma tumaze gushika muri kino kibano aho bamaze gupfisha umuntu, babuze umuntu. Dushitse muri kino kibano ni ibintu bibabaje cyane, dusanze bari ngaha nyene. Murabona muri kino kibano cyaho kuntu hameze. Twagomba tubabaze mbega umuntu yapfuye mwamumuzi bibi babitangwa iki? Keshimana. Witwa Mukeshimana. Umuntu yapfuye wo muzi? Wo ngahi wacu nyene. Mbega bibi hari cyo mwamufana mwari mufana? Muvyaranje. Yari muvyarawe. Numva nibihe bidasanzwe no kwihangana cyane. Bibi hanyuma ndazi ko muri mu bihe by'agahinda ndabitahura cyane. Mbega yoba yishwe n'ibiki yahitanywe ni? Yishwe n'ingwara. Yishwe n'ingwara yitwa Hasima. Hasima. Mbega iyo Hasima bo baragerageje kuja kumuvuza canke ntibamuvuza? Ntibagiye kwa muganga. Ntibigeze baja kwa muganga. Nukuvuga wibaza ko yobaretse kuja kwa muganga kubera ubugaba canke kubera amahera. Nta mafaranga afise. Muri iyo minsi ugiranije yoba yaragwaye iyo Hasima nk'igihe kingana gute? Yakasi kirekire. Nk'igihe kingana gute? Umwaka cyane. Oya. Yafashwe mu iyo ndwi iheze. iheze. Muri make biburi kuravuga ko iyo ngwara bimuhitanye kubera ubukene. Nawe uravyemeza? Yego. Mbega ugiranije kuraba ngaha anya ingwara zibakarira cyane nizi? Ubona cyo ntari mu kugenda. Ubu nawe ubwaye? Ndashaje mugenda. Urashaje. Bako tuja kwa muganga malaria yanyishe. Malaria yakwishe. Nabara nkaja kwa muganga. Ogirwa n'abavyeyi bagutabara. Bakunzi bacu mudukurikirana murabona kino kibano cabuze umuntu yamaze kwitaba Imana yagiye, ariko ingaruka mbi n'ubukene, kandi ubukene nta muntu abwisabira. Vyukuri ahantu ari nabivuze turi mu gace ko muri zone Mivo ahantu bita ngo ikigabe mu mirango, bahita mu mirango. Vyukuri mubashike ko bikunda, abantu murafungura, abantu turafungura, ariko tukibagira kenshi ko hariho ibice bimwe by'igihugu bisinzikajwe cyane. Bibi abantu none ubasaba iki? Ndabasaba udufaranga ngende kwa muganga. Ushaka ko abantu bohora babashikako bakaba amafaranga mukaja kwivuza? Yego. Urakoze cyane. Ndabona uwundi mugenzi wiwe ahicaye iruhande yiwe, nawe nagomba ndamubaze mbega babitangwa iki? Dore ndazi ko muri mu bihe bidasanzwe, ibihe umuntu aba yabuze umuntu, ndazi ko abafise akababaro, ariko nashaka unamuke uvugane n'abakunzi hage bariko baragukurikirana, kuko ngaha turiko turayaga n'abantu batandukanye kandi bashobora kugira umutwaro kugira ngo babashigikire. Hanyuma Beri waruvuze ngo witwa? Nzoyisaba Dorine. Urubaza? Uwo mwana n'uwawe? Ufise abana bangahe? N'unyene. Ufise umwana umwe wenyene. Dore mbe ukunda gusanze ngaha anya uwo wagumye ngaha kubera ivyo bihe murimo ni kubera iki? Kwajija. Oh la la, ugwaje umwana biratangaje cyane. Uwo mwana wawugirane ububaza ko yobagwaye iki? Yesu nabimenye ngani malaria. None Dori yobagwaye ibiki? Waragiye kumupimisha yafashwe ryari? Nagiye kwa muganga ejo. Wari wagiye kwa muganga ejo kubera mu gihugu cy'u Burundi abana bavurira ubuntu, hanyuma ntaco bamutoye? Bamutoye malaria. Hanyuma imiti urayifise? Yego ndayifise. Hanyuma Dori ubu usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yose? Ubuzima bwo kurondera nyene ubwoko. Uduza akacu gatonya kugira uvugane n'abariko bariya badukurikira. Bavuga ko dorondera ko kujya dukeya. Ukurondera utwo kujya ukora uduki ukora ibiki? Ndondera mu kabumba. Mu kabumba mu bisanzwe urabumba inkono, kandi Dore ntibigutera intuzenya n'umwuka mwiza. Ikintu cyose ubona ugikora ukaronka mutkurara ufunguye ni sawa. Mbega birakorohera muri uwo mwuga? Birakorohera. Mbega nk'ubu ntivyama bishikana rimwe ngo urara ubusa uraronka ivyo ufungura ndibaza? Birashika nkapurara.
birashika ukaburara uko wavuze ko wubatse umugabo wawe nawe acakora ntabwo zibari yakora nk'ubu nta buzi buhari kandi abafise ingufu ntaco yoronka akora. Okay, mugabo muri uwo mwuga ukora araza akagushigikira mugafashanya canke bigenda gute? arafasha Neza cyane. Mbega nagomba ndababazi mbwa ahantu murakunda gusenga birahora bishika mukaja gusenga? twaratugenda Nk'ubu musengera arasengera muri dipandi yo hakurya. urusengera mu ishengero rya Eglise Vivante aho hakurya. Mbega aho birashika bakaza kubashigikira bakabarara? nibaza Nta muntu n'umwe yigera abashikako ngahanye. Iyo mwagwaye ko hari igihe usanga haba ibitero bitandukanye baraza bakabashigikira bakasengera ivyo bitero ho vy'ingwara. nibaza Ntibigira baza. Reka nsubire kuri bibi gatonya ndamubaze. Bibi nawe birakunda gushuka gusenga? jewe ndagenda nyene Ni hehe bibi? ikiruri muri Sekabo. Uri umufekabo. Uri umufekabo wa muhora gusengera aho hakurya. Aho hakurya mugabo bo abafekabo ujya asengera muri Eglise Vivante nawe wabahora ujayo bahora baza kukuraba ngaha. Oya. Nta numwe arashika ngaha. Oh la la. None bibi ubasavye iki abarongozi b'amashengero ubasavye iki? Ndabasabye ko boza barantabara bampa agafaranga. Ariko uranakeneye n'isengesho ryabo sivyo? Urakeneye n'isengesho ryabo. Hanyuma bakunzi bacu nibihe bidasanzwe barimwo kandi uri kurumviriza umuntu kuba uyu munsi yo bayopfa akava muri iyi si atari kuvuga ngo iyo ngwara ntiyoshoboka ariko kubera batamushitseko nibihe bibabaje cyane. Aha twasanze rero baragwaje bibaragwaye abandi baragwaye cyane ntaco gufungura vy'ukuri. Turabinginze umurundi wese umuntu wari we wese ashike hano hantu abashikeko nabene gihugu n'abarundi nkatwe muhore mu bashikako. Hanyuma mbega vyokunda ko uwo mwana wawe bamusengera ko twaje tuzananye n'umupastori? Urakunda yuko asiga musengeye? Nagomba mpe kaze wa mupastori aci amusengera bakunzi bacu turi mu mirango niho tukiri tuyaga nabo ndanezerewe cyane sanze hariho n'uruvyaro igihugu nico vyara. Hanyuma sanze hariho ejo heza ho Burundi bafise uruvyaro rw'abana nagomba nyage n'aba bana. Wewe witwa ngwiki? Nawe witwa ngwiki? Minani Daniel Terjeka Eli Kike Mesesi Ndize Yani Teteka Nati Teteka Ipe Teteka Shereji Pasikaja Kamayana. Witwa ngwiki? Sawa, ngomba ndabe mbega muri mwebwe ninde yiga? Mwese muriga. Wewe wiga mu mwaka wa kangahe? Wa gatatu. Wiga mu mwaka wa gatatu. Neza cyane. Wiga mu mwaka wa gatatu wabaye wa kangahe? Wa 30. Wabaye wa 30. Neza cyane. Mwishuri murabana bangahe? 28. 28. Mbega none wewe urizera kuzokwiga amashuri kayamara? Yego. Ushaka kuzobiki muri kazoza? Umuperezida. Neza cyane. Umuperezida ava ahantu bita mu mirango. Neza cyane. Mbega ku ishuri wowe birakorohera iyo uvuye ku ishuri uraronka ivyo ufungura bimeze gute? Urabironka neza cyane. Ngomba nyage n'ubundi umwe. Wewe witwa ngwiki? Ndize Yaniki. Witwa Aniki. Ani wiga mu kangahe? Mwaka wa gatatu. Wiga mu mwaka wa gatatu. Mwese mwiga mu mwaka wa gatatu. Hanyuma mbega muri uwo mwaka wa gatatu wewe uraronka ivyo ufungura uvuye ku ishuri cyangwa nta kibazo na kimwe? Navyo ukunda kuronka? Byatwirira utugori twonyene. Utugori twabonetse neza cyane kubera ari mu kero k'ibigori ino aha mu mirango baca hari akagori kabonetse baca bakarya. Iyo ibigori bidari naho bica bigenda gute? Tuburinga. Muca mu buringa ugasanga uvuye ku ishuri ntose ufungura. Nivyo? Neza cyane. Hanyuma
rero barundi muri ko muradukurikirana namwe mwese murabona ko mu bisanzwe kino kibano gifise ejo bejo kazoza bana neza cyane. Mbega mwebwe bihora bishika ko mukagenda gusenga, bihora bishika na rimwe? Ni bande bahora bagenda gusenga? Neza cyane. Nka usengera he? muri feka. Usengera muri feka. Mbega muri feka wamuja gusengera muri Sunday school? Neza gose. Nko kwa Mungu waragiye? Kwa Mungu sinarose umwanya. Kundi wa Mungu wari waje? Wonyibutse ijambo ry'Imana rimwe ryonyene woba wibuka? Naragibagiye. Waragibagiye. Hariho umwana n'umwe yoba yibuka ijambo ry'Imana baba barasomye? Neza cyane. Hanyuma nagomba ndabasabe ninde mwana yoduterera ikorasi hanyuma kugira ngo tuce tugatamba. Ninde ingorera imbere y'abandi. Imbere y'abandi. Imbere y'abandi ngaho. Hanyuma abandi nakeneye kubona n'amashi mu mufashe twumva. Tera ikorasi twashe. Tubagufasha n'abajeje. Yarutse. Umusaraba uremereye, umusaraba uremereye, gumiza ku mutwe, turi hafi yo kuruhuka. Umusaraba uremereye, umusaraba uremereye, gumiza ku mutwe, turi hafi yo kuruhuka. Wow, neza cyane. Umusaraba ngo naho uremereye gumiza hehe? Gumiza ku mutwe. Urumva n'amakorasi bafise n'amakorasi by'ukuri abaremesha bariziga ikiganza c'Imana. Nubwo umusaraba uremereye, umusaraba wo kubura ivyo bafungura, umusaraba uko ubuzima buba bugoye nyene aho babaye, urumva n'abana bakiri batonya bakura bishimikije ko Imana umunsi umwe izobibuka. Ubwo rero Imana ibahezagire cyane abari ko badukurikirana. Hanyuma aha anya bahita mu mirango muri zone ya Mivo, intara na komine vya Ngozi. Aba bantu barabatereje imitwaro by'ukuri, muze mubashikeko mubashigikire. Ni bene data, barakunda gusenga, barakunda igihugu, bavutse nkuko natwe twavutse. By'ukuri umuntu yumva ko mwe mu Imana cyangwa ijwi ry'Imana rimukora ko, mushike hano hantu mubashigikire. Imana ibahezagire cyane. Bana nagoma ndababaze, ni ibihe bintu mukunda gufungura? Amabenye. Ibindi ibiharage, ibindi ibigori. nawe neza cyane. Hanyuma nk'ubu muhira ubona baba bakurongera, ni bye fungwa ukunda gufungura? Nawe ubugari ku mboga. Neza cyane. Ubwo rero bano mudukurikirana murumvise ibintu bano bana bakunda, ni wasimbuka aza kubaraba uzo tubazaniye utwo tuntu. Hanyuma ikindi rero mbega muri mwebwe ngo murangi imbombo mwebwe murazikunda? Uwo zibahamwe zitora muko ni momo zimeze gute? Bita gute? Ipipi. Neza cyane. Hari imbombo bakunda kwita ngisosiyete, murazikunda? No zibahamwe zitora murazikunda? Turabe twenga turabe. Neza cyane. Okay, murakoze cyane. Imana ibahezagire.
mwereke Yesu nawe erega sisi Yesu niwe yambwiye nzi nashaka umubwire sivyo rimwe kabiri gatatu turaba imbere Yesu heza giga murakoze murakoze bye bye ereka hariya bye bye kandi bye bye okay bye murakoze cyane bana Imana ibahezagire gose okay bakunzi bacu muriko muradukurikirana turacari hahandi nyene ciza urabona abantu aho bavyagiye aho bicaye n'abantu bagaragaza ko bafitaniye urukundo hagati yabo twebwe nka BBF TV twaje tuzanye agasabune ariko by'ukuri agasabune ni kamara inzara nuko gusa nagasabune mu buzima karakenewe ico twabasavye shigikira bano bantu mu kubaha ico gufungura twaje tuzanye agasabune kugira ngo tubahe bashobore kumesa agahuzu navyo twari twabonye ko byogira ico bifashije murakoze cyane bibi nashaka kugira iki ubwire ushimire kumbure aba bantu baje kugendera iyi channel ya televiziyo igerageza gutanga ibibazo by'abantu hanze ugombye akaza gufasha ico kibano cyangwa uwo muntu rero nagomba ushimire iyi televiziyo yaje kubafasha hanyuma ucubwira abarundi nigiki bofasha ahantu uhereye ku mazina yawe jambo ni kwawe turashimye turakengurutse kubera aba bantu baje hano kugira ngo badufashe turashimye kugira ngo batugirire neza nayo turashimye twebwe abana bari mu ishuri bagasonza tukabura icyo tubafashisha nayo turashimye muzoturungikire kugira bazodufasha babaduzane ibyo baza barafungura mabandi baragakena n'uduhudu kandi bagakena bavuye ku ishuri barasonza tukabura icyo tubahembutsa none turakengurutse kugira ngo muzoturungikire kugira cyo tuza turafashisha abo bana natwe twifashisha tubumvye inkono ntibagura tuguma hatwiyicariye nta kintu na kimwe turonka kidufasha namwe bakunzi bacu by'ukuri nimba uri umurundi nimba wumva ururimi rw'ikirundi ruriko rurakoreshwa murumva bitiye agahinda bitiye umubabaro umuntu kubona wariho nk'abandi n'umwuga bariko barakora ahantu muri kino kibano urumva ntibanakibashorera umuntu akarara ubusa akiriga ubundi kandi tukaja mu mazu yacu tukicara tukarya tukamenga ibintu bimeze neza basi ho twufuma tunabaterera n'isengesho basi ariko aba bantu by'ukuri uhora ubibuka aho uri hose ubibuke aha muri iyi si turimo hari abantu bababajwe hari abantu barushe cyane bakeneye abafata mu mugongo muhore mwibuka ya nkuru ya Lazaro na wa mutunzi by'ukuri Imana iragomba ko ibakoresha muri iyi si muri ubuzima turimo bw'uyu munsi ubwo tuyirimo nk'ingenzi Imana ibahezagire cyane mbega tuzosubira Imana ibahezagire cyane bye bye murakoze ko muradukurikirana ni ya nkuru tukibandanya twari muri cya kibano babuza abantu ubu rero abavuye kumushingura niko no bivuga cyangwa ku itongo ry'abapfu duhuriye ngaha mu nzira baza murabona ko by'ukuri atari rementanya muri kino kibano abantu barapfa
abantu bakicwa n'indwara kandi nabo nabarundi nk'abandi iyo ndwara yovujwe igakira ariko niho bashikeko. Mbega wewe nk'uwari kumwe n'aba bantu nivyo ivyo bintu uwo muntu yapfuye yitwa ngo iki yishwe n'iki? Umuntu yitwa Mukesimana sanwe yarigwa ingwanye kwizo ndwara kugira kesi sinzi ukuntu iyo ndwara ukuntu bayivuga hasi ibarigwa wumva byaraje yuko bamuzana kwa muganga kuko nka tweje tu abantu bato burya gusohoka tonka agafanga kukuja kwa muganga burya biratuko burya bariko barondanye n'amafanga yuko kumuzana kwa muganga sokanye nijoro uwo muntu nyene atarita Imana niye bica byasi kuko nyene hanyuma mu gitondo tubaza kumusingo neza cyane. Mbega iyo uravye yoba yaremvye mu gihe kingana gute? Umuntu bari maze hafi nk'indwi yose yarahumuye. Yamaze nk'indwi yose. Muri iyo ndwi yose mbega hari abantu nta muntu numwe yoba yarigeze agira umutwaro ngo hashike cyane? Nta numwe. Nta muntu numwe. Mbega abari yari umuki, yari umumama, yari umudamu. Yari umudamu, yarafise uwo bubakanye. Yego. Yoba uwo muntu bari bubakanye yoba ntarashika ngaha? Ntarashika cyari hari inyuma. Okay, murakoze cyane. Hanyuma muri muri kino kibano nta cyangwa hakurya nta hantu yoba yateye akamo kugira ngo bamushike ko bamuvuze? Wapikwe ntigeze abivuga. Ni kubera iki wibaza ko ari kubera kadashikira abandi barundi bagenzi bacu kugira ngo ababwire? Wibaza ko ari kubera iki? Nubwoba nibiki? Hari ubwoba. Iyo bababwiye barabafasha cyangwa ntibabafasha? Wapiri badufasha. Ntibigira babafasha. Muri make mugasha muhitamo kwinumira umuntu ugasanga agiye uko apfuye uko nyene aragiye. Tukaguma ngaho. Uyo muntu yaja gusenga cyangwa ntiyaja gusenga? Yagenda gusenga. Yaja gusenga yasengera he? Iyo mu byakire muri Fekabo. Yari umufekabo. Hanyuma abo bene ise mugabo barigeze basimba n'umunsi rumwe ku muranga? Ya n'umwe yazi. Birababaje cyane kubona umuntu mwene data mugenzi wacu aragwaye arabuze n'umukozi w'Imana canke n'uwundi muntu numwe. Yesu yavuze ngo nari ngwaye ntimwaza kundaba, nari mwubohero ntimwaza kunsuhuza. Ubwo rero bene data muri kumadukurikirana aho urumva birababaje cyane, nta n'amafaranga bafise yo kwivuza, ni ibintu bibabaje cyane. Mbega ahantu bahita ngo iki? Ni mu mirango. Nukuri ahantu mu mirango turateye akamo abantu muri ko muradukurikirana kaze hano mu mirango vy'ukuri mu bashike ko mu bashigikire n'ivy'Imana izobahezagirira. Iyi si turiko turayicamwo tugenda. Ngomba mvugane n'ubundi bakwita ngo iki? Thierry. Bakwita Thierry. Thierry bahe? Mu mirango. Nawe usanzwe uba ngaha mu mirango. Mwari mwagiye gushingura uwo muntu ryari canke kwishura itongo ry'ababa? Twavuye ngaho isaha 4. Mwavuye ngaho isaha 4 ariko rero mutahutse ubu. Ni igiki wobwira abantu bari kwadukurikirana? Ariko badukurikirana nuko baza baradufasha bakaza kudukubitira ko kira je baradufasha nyene mu bihe bigoye. Neza cyane, murakoze cyane. Ubwo rero Imana ibahezagire cyane abari ko baradukurikirana kaze hano hantu mu bashigikire vy'ukuri barashaka ubufasha bwanyu. Udashoboye kuhashika basengere. Imana ni Imana ya bose, Imana ni Imana y'abirabure, abera, abato, abakuru, Imana ni y'abantu bose. Udashoboye kubashika ko basi basengere canke muze mu bashigikire vy'ukuri. Birabaje ko umuntu yogwara akabura nuwo muvuza. Imana ibahezagire cyane, murakoze.